Mu mwaka wa 2019 niho ikigo Anakope catangura ibikorwa mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa 12. Uno munsi rero tukaba tuko turakwiza mu kigo Anakope imyaka 7 ikigo kibayeho. Rero kikaba kimaze kwakira no kwandika ndetse no vuga ko no kwemeza kuko hari amasosiyete koperative yari yandikishije mu kigo kera citwa API, uno munsi citwa ADB. Tukaba tugeze rero mu gitigiri c'amasosiyete koperative hagati y'2020 kuko turacandika n'ayandi mashasha muri ino yinga. Nico gitigiri tugezeko. Mu migwi 6 isanzwe igizwe amasosiyete koperative. Umugwi wa mbere ni w'amasosiyete koperative agwiza umwimbu ayo twakwita y'uburimyi n'ubworozi. Umugwi ugira kabiri ni w'amasosiyete koperative ajejwe ivyo guhingura no kudandaza, nico twita amasosiyete koperative de transformation et de commercialisation. Turafise umugwi ugira gatatu w'amasosiyete koperative yo kuziganya no kuguranana agiye twita amasosiyete koperative d'épargne et de crédit. Turafise n'uwundi mugwi w'amasosiyete koperative arabi vy'ubutare, amasosiyete koperative des mines. Turafise na wundi mugwi w'amasosiyete koperative ajejwe ico twokwita ama service. Hakaba n'undi mugwi w'amasosiyete koperative twita société coopérative multifonctionnelle akora ibintu byinshi cyane. N'uwo mugwi dufise kandi aho hose tuhasanga amasosiyete koperative ariko arakora aza kwandikisha. Amasosiyete koperative iyo aje kwiyandikisha aba ariko arakora, ntatangura gukora uwo munsi yandikisha. Nivyo dukunze no guhimiriza. Ubwa mbere abantu baraje hamwe bagakora, bagashira imigambi hamwe, bagashira imitahe hamwe, bagatangura ikivi. Nivyo bashaka kuronka abantu babasahiriza bakaza kubafasha mu kuduza umutahe wariko barakora. Aho twovuga nk'amasosiyete koperative na leta yashigikiye kenshi yitwa Sangwe, aho benshi bakunda novuga yuko no kwitiranya ko ikigo Anakope gitwara ayo masosiyete koperative gusa, ariko ajya amasosiyete koperative ni 2911 agize imitumba ya kera y'u Burundi. Murumva yuko ari icicumi c'amasosiyete koperative dufise no munsi mu gihugu. Rero ikigo Anakope gikurikirana yose harimwo nayo masosiyete koperative Sangwe, kandi tuyakurikirana novuga mu bikorwa vyabo vya misi yose, mu bijanye n'ivy'ubutunzi, mu bijanye n'ivy'intwaro, aho tunabafasha mu kubaha n'inyigisho kugira ngo bashobore kuja kwiteza imbere bazi ivyo barakora. Inyuma yaho hakaba hari amasosiyete koperative novuga ashigikirwa n'imigambi itandukanye. Imwe y'amashirahamwe mpuzamakungu aza gufasha mu Burundi, iyindi y'igihugu c'u Burundi biciye mu mabanki. Aha twovuga nk'ibanki ijejwe iterambere ry'abakenyezi, ni banki ijejwe iterambere ry'ugwaruka. Hakaba n'indi migambi, aha twovuga imigambi y'ugwaruka payeje. Hakaba kandi n'andi ma microfinance n'ayandi mabanki ashigikira mu kudugiriza umutahe amasosiyete koperative. Ivyo byose rero bigiye hamwe bitwereka yuko amasosiyete koperative arinda ashika ku ntambwe yo kuronka uyashigikira no kuyafasha abareka aratera imbere. Ntikibuza yuko habamo ingorane canke intambamyi, ariko gushika uno munsi nk'akarorero ayo masosiyete koperative Sangwe mwisuzumwa twagize twasanze igihugu cose uko 2911 ziracakora. Uguhomba rero ko amasosiyete koperative biva kuri vyinshi, biva ku vyo barakora, biva ku busuma uriko baraca mu ndongozi canke mu bandi bantu, bukava kumbure no kutamenya ibikorwa ariko barakora uko vyokorwa ku buhinga buke. Rero gushika uno munsi tubona koperative mbega yahombye ryari mu ma etape canke mu nzira canke mu nzego zigenga amasosiyete koperative. Hariho kuvuka, hariho kubandanya gakura, hakaba nuko twovuga yuko ahagarika ibikorwa. Rero twe tubona amasosiyete koperative yahagaritse ibikorwa, no tuvuga tuti iyi yagiye muri liquidation yahagaritse. Nta nyinshi turaronka gushika no munsi kuko nabo bona ko no munsi byanse ejo wumva basubiye kuvyura novuga vyumvire bivanye naho bagiye barabonera ingorane. Rero gushika ubu société coopérative dukurikirana nivyo hariho ico twokwita ingorane amaritige mu Gifaransa, aho tubona amasosiyete koperative aza kutwitura habayeho ingorane kutumvikana mu nzego, habayeho ivy'ubutunzi butameze neza. Kubw'ivyo tuheza twabashigikira tukabafasha. Ubwa mbere tukarabira mbega ikibazo cabereye hehe, haraho usanga ari kutamenya ivyo bagiye barakora bakabikora kutariko canke hakaba ukuzurumana mico gitwafasha. Rero igitigiri nyezina ubu ntitwokironka bivanye nuko tutaronka iziza kwifutisha
ariko izaje kwiyandikisha turavye turabona yuko bariko barakora mu ntege nke baba bafise, tubigishije tukabashigikira canke bakaronka bashigikira barabandanya ibikorwa. Intambamyi ya mbere tubavuga yuko ari kutamenya amategeko agenga amasosiyete koperative. Kutamenya gute? Nivyo baraza kwandikisha amasosiyete koperative hano, hariho inzego ziba zizwi, urwego nshingwantwaro, urwego nkenguzabikorwa n'urwego rukuru rw'inama ya bose, hakaba n'urundi rwego rujejwe gerance. Ariko twisanga koperative bwa mbere abantu baje bakandikisha isosiyete koperative yabo bakagenda bagakora, ariko ugasanga umuperezida watowe nka perezida ashaka akora ibintu byose, agomba kubika amahera, agomba kubika ibitabo, agomba kwinjira, ugasanga ko hariho ukwinjirana hagati y'inzego. Ico turamaze kukibona, niho usanga rero hamaze kwinjiranamwo umwe wese atamenya ivyo ariko arakora. Hama intambamyi igira kabiri, ni intambamyi usanga abenshi baratanguye ariko bafise abo bizigiye ko bazobafasha. Aho turabahanura kuko societe cooperative mu kuvuka ivuka abantu bari hamwe bavuganye n'umutayi uzova, ugasanga bariko barakora muga biteze ko hari undi muntu nyuma yabo azobashigikira. Ugasanga rero mu gihe uwo muntu atabonetse ivyo byose biciye bihagarara, ugasanga ibibazo birabaye. Canke ugasanga iyindi ntambamyi nuko bariko barakora mu gibikorwa bariko barakora, umwene gihugu ari muri societe cooperative canke umunywanyi nta nyungu ariko arabibonamo. Ivyo biva kuki? Biva ico twokwita mu Gifaransa mauvaise planification, aho usanga bashize imbere imigambi muga batiyumviriye yuko abanywanyi ko bagize societe cooperative bose boshikirwa n'inyungu yabo. Aho rero naho nyene iyo umunywanyi yinjiye muri societe cooperative akabura ikintu nk'ako gahera, hakabura kuronka inyungu, hakabura kubwiga uko birakorwa, wisanga abanywanyi badebukiwe, n'ico gihe ugasanga barabivuyemo. Rero tatuhimiriza abanywanyi uri muri societe cooperative utegerezwa ubwa mbere kumenya yuko ukwije ibisabwa nk'uwitwa umunywanyi. Mbega ibisabwa nibi? Ica mbere nuko uba umunywanyi yanditswe muri societe cooperative biciye mu mategeko byaciye no kwa noteri. Ikigira kabiri nuko uri umunywanyi atanga umutahe uba wasabwe, kandi imitahe muri societe cooperative yose ibingana. Ica gatatu nuko uba ugenda gukora ibikorwa societe cooperative yashize imbere bariko barakora. Ibikorwa rero bivana n'ivyo bashize imbere bariko barakora. Rero uri umunywanyi utegereza ko twita participation, ukaba umuntu ashika ku kivi. Kuhashika simaka twese turonka umwanya, urashobora no gufata uwo mwanya ukawuvunja amahera. Hama ivyo bigafasha. Rero twisanga harabaye abanywanyi batanguje societe cooperative ariko kuva umunsi biyandikisha batasubiye mu bikorwa. Harabaye abanywanyi biyandikishije ariko ugasanga umutahe ntibatanze bose. Ico gihe intambwe zo kubajyara ni mu gihe societe cooperative iriko yatera imbere, aho hacaza abanywanyi baza gusaba inyungu y'ivyo batakoze. Aho ca twakira imanza, ariko turavye tugasanga umunywanyi ntaco ariko novuga arakora camutumye abandanya ibikorwa. Ica gatatu kindi urashobora gusanga indongozi kimwe navuga ubwa mbere zarihagiye ibintu vyose, aho usanga societe cooperative acitse nk'umufuko wiwe. Aho naho nyene tuca duheza tugafasha kugira ngo indongozi itariko irakora neza iheze novuga isubirizwe ibikorwa bibandanye. Nivyo ukutamenya hanini aya mategeko no gukora ibikorwa kutariko bituma abantu batamenya ukungene societe cooperative yobagirira akamaro. Ariko abadushikiriye canke abo twumvise turaheza tukabashigikira tukabafasha kubatahuza uko bokora n'ivyo bokora kugira ngo bumve neza yuko societe cooperative ari uko umunywanyi wese ayirimo abona inyungu kuri we mu kibano ndetse no mu gihugu. Ego cyane, icambere hoho ico twamenyesha nuko abantu baramaze gutahura wa mwibutso uvuga yuko nyamwigendako atarimira impeshi, ko ubugirigiri bugira babiri. Baramaze gutahura ko gukorera hamwe bishigikira uyu nuriya ari muri uwo mugwi. Rero turavye umuvuduko w'abantu ukungene bariko birandikisha, ubwa mbere biraboneka yuko akamo leta yateye yuko abantu himirizo kuja hamwe bakumvise. Ica kabiri c'umutahe nuko naho nyene bamaze kumenya novuga akamaro ko gukorera hamwe, kuko burya muri societe cooperative kugira ngo abantu bemere gukorera hamwe nuko babimvanamwo. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko hariho novuga kubana neza, umubano mwiza, ico twokwitaho kubana neza. Ikindi naco kiboneka nuko abantu bamaze
kwiyumvana mu buryo kugira ngo ushire umutahe ahantu ku muntu nuko muba mwaganiriye muba mwavuganye ni ikimenyetso kigaragaza yuko abantu bariko barashira hamwe ugushira hamwe rero gutuma bashira hamwe ivyumviro bashira hamwe uburyo bashira hamwe novuga inguvu bikatuma batezanya imbere nubwo tubona rimwe rimwe harabusanga bariko badendebukirwa bivanye n'ababa bononeye ariko iyo batwituye bakabona ukungene hahanywe umuntu yakoze nabi barabona by'ukuri yuko bashigikiwe rero ugushira hamwe ni ikimenyetso yuko bariko bariyumvanamo kandi ko batahuye n'akamo ka leta ko gushira hamwe inguvu uburyo ivyumviro kugira ngo bashike kwiterambere riramo ubwa mbere hoho byari bigoye kurondera amasoko atamwimbu kuko wasanga umwimbu ari muke ari nayo mpamvu ibice 60% by'amasosiyete koperative twakira menshi ari mu kugwiza umwimbu tumaze kuva mu kugwiza umwimbu rero haba hageze yuko tuja mu kuwuhingura no kuwudandaza niho tuko turabona no munsi amasosiyete koperative ariko araza abisaba ariko ico gihe ntari gukunda kuko bisaba guhingurira ico ufise bisaba kudandaza ico ufise rero ibijanye n'amasoko turavye amasosiyete koperative uno munsi abariko baraja hamwe cyane cyane nk'abagwiza umwimbu isoko biroroshe cyane kuyironka ahubwo biba bikeya iyo baronse nk'ahantu novuga abaforonisa batanga umwimbu usanga ahubwo baronse umwimbu batashobora novuga guhereza uwabasavye kubw'ivyo rero je novuga yuko haraho usanga baciye basaba umuntu ati duhereze umwimbu twongereze ukitwa uwa societe cooperative mugabo bawukuye ku muntu ari nayo mpamvu duhimiriza abantu ni vyiza ko bakorera hamwe abagwiza tunga bafise amasoko n'amasosiyete koperative agwiza umwimbu habeho gukorana uko gukorana rero gufasha iki gufasha yuko ufise umutahe ahereza abantu ivyankenerwa bagaheza bakagwiza uwo mwimbu maze kuwugwizwa wa wundi yaronka isoko akoranye na societe koperative biroroshe kugira ngo uwo muntu yaronse isoko gukora abantu usanga imbere yabo batari bafise amasosiyete asanzwe ariko ugasanga ko baraforomisa ahantu mwico gihe baca bikora ku masosiyete koperative aba yagwije umwimbu ariko amasosiyete koperative agwiza umwimbu bivanye n'ubushobozi bafise ari nayo mpamvu dusaba yuko babagwiza tunga babandi bakeneye kugwiza gutanga umwimbu ahantu canke baronse isoko iyo bakoranye na societe koperative biroroha baca bagwiza umwimbu hanyuma koperative ikaronka kunguko n'uwo muntu ariko kandi tugomba gushikaho societe koperative nayo nyine ubwayo yirongera isoko aho naho cyo dusaba yuko iyo habonetse ibintu by'amasoko hako hagenda umudandaza kandi akura umwimbu mu bantu societe koperative yirongera isoko ubwayo kugira ngo yonyene imenye ko ngene duza umwimbu turamaze kuronka amasosiyete koperative amwe aza kutubwira iyo baronse isoko kandi bikagenda neza kubw'ivyo rero twibaza yuko gushika ubu habonetse n'abandi bantu bizera societe koperative byoba vyiza gusumba twebwe tukamenya uko ngene tubikora kuko ubu tuko turashira amasosiyete koperative bakora ibintu bimwe ico twokwita amafetiere rero par filiere ni mu gihe abakora bimwe bamenyana bakagira urunani kugira ngo n'isoko ibonetse babandi bakora bimwe baheze bakaja hamwe muri rwa runani rwabo bakarondera isoko rero byari biroroshe cyane ariko n'abatanga amasoko bibaye byiza turabona amashure turashima amashure mu mugambi wo kugaburira abana haraho amasosiyete koperative aronka amasoko iyo hageze kurondera umwimbu ujabuka hanze amavoka uno munsi biri kubiraje amasosiyete koperative ubu uye bajya bakora iby'ubuki bari mu masosiyete koperative aha bajya bafise ivy'imboga aho Bugarama babo bamaze gushika ku rwego rw'urunani barashizeho urunani rwa amasosiyete koperative 15 akorera hajya aye i Bugarama rero turiko turabona gukorera hamwe babanza kubitahura ahubwo n'abatanga amasoko ivyo bavyize gusumba begereye amasosiyete koperative nico kenshi dukunda no kubasaba societe koperative ubwa mbere hoho ikomeza umubano mwiza mu kibano ico twita mu Gifaransa cohésion sociale nico cambere abenshi bashira imbere amafaranga ariko amafaranga azubwa mbere azubwa kabiri havuye iciyumviro cyo gukorera hamwe bahuje
umutima n'inama, nico twita cohesion sociale, kuko niboshira hamwe amafaranga bacyumvanamo. Icandi cambere cyo gukomeza umubano mu kibano. Ikigira kabiri nuko bagira ico twokwita kwiteza imbere bice muri societe cooperative bivuye mu bikorwa bakora. Ibikorwa rero bakora ni ibikorwa babavuganye, si ibikorwa umuntu yadukana, ni ibikorwa batangura gushiraho amategeko abagenga bemeranije ibikorwa bagiye gushiraho, ko ari byo kurima, ko ari byo korora, ko ari byo kudandaza, ko ari byo kunguruza abantu n'amamoto, ko ari byo kunguruza abantu n'amamodoka, ko ari byo kuzoteka, ko ari byo kuzohingura. Ivyo byose barabivugana bakavyandika. Bamaze kuvyandika rero bakaca bavugana n'umutahe bitwara, bize nico twokwita plan d'affaires y'ukungene umunywanyi wese ayirimo azokunguka. Societe cooperative ntaco twokwita concurrence kiba gihari. Umaze kwemera kuba umunywanyi ku mutumba runaka, iteko rivuga yuko atakindi gikorwa gisa n'ico cya societe cooperative umuntu yemerewe gukora. Muvuze muti tugiye kuzodandaza amasabuni, kizire ko wari umunywanyi uca ugenda kugurura iyindi botike yawe y'amasabuni, kuko ubaye umunywanyi akonkira canke aza guhiganwa na societe cooperative. Ivyo bigace bituma inyungu ku societe cooperative ari kuronka n'abandi benshi bari kuronka icibura. Rero ico ni cemewe. Ikindi naco kitemewe nuko muri societe cooperative kizira kuja muri societe cooperative zikora ibintu bimwe uri ku mutumba umwe. Abenshi bakunda kuvyihenda ko gasanga bari muri societe cooperative mugabo bafise societe cooperative nka zitatu canke zine babaye ko ku mutumba umwe. Ivyo ni vyo n'amategeko. Rero birafasha kugira ngo baduze umwimbu, baronke nuze n'inyungu bose. Ikindi rero inyungu niki hari ico twokwita communication, barahana amakuru. Muri societe cooperative naho guhanira amakuru bitagenda neza mu kibano. Nimba hari ingwara yateye bakabivugana, nimba hari ibintu bifuza message itangwa ico twokwita communication bakabivugana. Ivyo rero bijya nibize gufasha iyo bicaye hamwe baganira imigambi, bagaza bakavugana n'ubuzima bw'umutumba babayemmo. Ikindi societe cooperative ifasha mu kibano ni iterambere rusangi ry'ikibano. Nimba hari ibikorwa runaka bagomba gukora, nk'ifata karorero nk'ibikorwa rusangi, ivyo kubaka amashure, ivyo kubaka amavuriro, ivyo kubaka ibiraro, ubwa mbere na mbere hari societe cooperative ku mutumba niyo yategeza gufata iya mbere, kuko nifise abanywanyi bagenda gufasha mu bikorwa rusangi vyo mutumba. Hama ikindi naco societe cooperative twe dufata ko nibo ni nguvu z'umutumba kugira ngo baheze bashigikirane. Ivyo ni ibintu bifasha kugira ngo rero bumve akamaro ka societe cooperative. So kugenda gusa kwicara mu nama ugatanga umutahe wawe ugacutaha, oya, hariho no guparticipa no kuja mu bikorwa vy'umutumba, kuja mu bikorwa byo mu kibano. Hari nk'umuntu yagize ikibazo, societe cooperative ni igenda igashigikira kugira ngo bafashanye uwo muntu yagize ikibazo kuri uwo mutumba, ariko cyane cyane bihereye ku banywanyi bayo. Rero ubumaro bwari byinshi, byari byinshi. Baramenya ukungene baja kwivuza, baramenya ukungene bogira ico twita mituwere, baramenya byinshi bibafasha, ariko cyane cyane bihera aho bariko barakorera mu kibano. Niyo mpamvu rero societe cooperative mu bumaro bwinshi ifise ari ivyo gushigikira hagati yabo no gushigikira aho babaye, aho bakorera. Hama ikindi naco ni ukuduza umwimbu. Uwo mwimbu rero ugaca udufasha kuzoduza amakori mu gihugu. Umwimbu tuduza so kurima gusa, hariho n'umwimbu tuduza mu guhingura, hanyuma tukarondera n'isoko. Kuko societe cooperative kugira navuze ko bakora hari zikoranye byinshi, ni byiza yuko habaho ukukorana n'abandi. Bidufasha iki? Societe cooperative turayihereza ico twakwita registre de commerce, kuko niyo kudandaza. Hakaba n'ico twita NIF, nimero ndanga mudandaza. Abenshi barazuguruza bagaca babika muhira, bakibagira no kuzogera kugira ico twita declaration Nobel. Umaze kuba societe cooperative uba uharanira inyungu, bisigura ngo ukora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo uronke inyungu ivamwe amakori aza gufasha gusahiriza mu iterambere ry'igihugu, bya bikorwa bindi igihugu gikeneye bikava mu makori. Niyo mpamvu rero societe cooperative mu bundi bumaro mu gihugu iza gusahiriza mu kutanga amakori. Ivyo owe twobwira amasosiyete cooperative y'amavyibuka yuko iyo itarike igeze gutanga ikori bagera ku declaration, aho ntawe numwe avuyemo, kuko societe cooperative imaze gutangura birandikwa muri Robert, haciye imyaka 2, haciye imyaka 3 utagize declaration
baracibwa amande. Rero bategeza kuba bagufata iya mbere mu gutanga amakori biciye muri amasosiyete koperative, naho rero igihugu kica kironka n'inyungu n'akunguko n'akarusho kavuye mu gutanga ikori. Ego cane gose birashoboka kuko nubwo amasosiyete koperative ari mashasha, baravuga ati umuhinzi mushasha utera amabavu, ariko uko abantu baja hamwe niko bagwiza n'ivyumviro. Ivyo twe tuvuga yuko bigoye, ntihabuze umudandaza umwe wenyene bikora ku gatwe kiwe akabishobora. Rero bamaze kuba abantu 10 kuduga, nibaze ko bakora byiza gusumba. Bisaba iki? Bisaba bwa bwizigirwa. Bwizigirwa muri societe koperative. Hakaba n'abantu bagira umwitwarariko, bakabona yuko inyungu atari yabo ariko inyungu ari ya benshi, kandi inyungu ari igihugu. Birashoboka cyane gose. Societe koperative niyo mpamvu tubabwira tuti ja hamwe mwaganiriye mwavuganye. Mwabonye yuko uwo mugambi mugiye gukora mwese muhurizako. Ntihabe abantu baza kubigirako. Kugira ngo tuvuze tuti abazokora abazorima twavuga nk'ivoka, ntihace haza uwibigazi. Uwibigazi nagende mu bigazi, uwibiraya agende mu biraya, uwumucira akagenda mu mucira. Mwico gihe abarimyi bose bari bikiraya bagiye hamwe, kuko bazi ingorane zo kurima ikiraya, kuko bazi umuti batora umuti mu kurima ikiraya, kuko bazi ubuhinga bwo kurima ikiraya, bashira ingufu hamwe bagaheza bagakora neza, kuko bagiye hamwe basangiye umwuga. Niba mugomba korora inkoko, orora izo nkoko nyene nk'abanyamwuga borora inkoko. Niba mugomba korora inkwavu, ja hamwe mwebwe nyene nk'abantu bafise uwo mwuga wo korora inkwavu. Abagiye hamwe bafise ivyumviro bimwe, bafise intumbero imwe, biroroha cyane gusumba, kuko ni ibintu bariko barakora, ni ubuzima bwabo. Bajamo kugira ngo bace bagwiza umwimbu. Niyo mpamvu tubabwiye twama tuhanura cyane amasosiyete koperative, ntibagende mu kintu batasanzwe ko barakora, bagende mu kintu basanzwe ko barakora, ahubwo bagende cyo kwitagurira kwa meliyora, kwagura, hanyuma baronka umwimbu mwinshi gusumba uko bahora bakora. Nivyo rero biza kugorana mu gihe warima itomati aceje kurima ibitunguru, ugasanga uko uburimi bw'itomati ico busabwa ibitunguru siko bisaba. Ico gihe rero haba ingorane. Hama ikindi naco dukunda kubona mu bijanye n'ivyanvironema nibigo ubuhinga bushasha. Turacafise ikibazo mu Burundi cyo kuraba ikirere, cyo kuraba yuko imvura iguye, ariko tumaze iminsi tubaronderera abantu basanzwe bakora ibijanye no kurima bakoresheje amazi avuye mu kuzimu, cyo twita forage. Ivyo biriko birafasha amasosiyete koperative n'abandi tukabahimiriza. Hama ikindi naco turabahimiriza kugira ico twita assurance. Nibamenye yuko igihe ibirere bihinduka, bamenye kuja kugisha assurance ivyo korakora. Ivyo ariko ni ntambwe novuga ibi y'isosiyete koperative imaze gushika kure. Bagitangura turabareka n'ivyo bikeya muga tubana tubigisha kugira bashaka kubandanya n'ivyumviro, ku buryo rero bazoshika no mu gihe babandi bahingura ibintu twokwita vya karite, bagahingura ibintu bitekeye ku buryo bagenda guhiga mu isoko mpuzamakungu. Ariko aho ziba zivuye umuntu agenda azifashiriza. Ntabwo mu Kirundi bavuga ngo ntaho vuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Nitwovuga ngo no munsi bose baca babikora neza, baheraho bigishwa, turondera abahinga babafasha, nabo nyine barondera abantu babafasha, tugashiza nguvu hamwe. Rero biroshe cyane, ariko n'ubu ico tubahamagarira nibakore ikintu biyumvamwo, nibakore ikintu bazi, nibakore ikintu bashoboye, hanyuma uko ababishoboye bagiye hamwe bituma babikora neza gusumba kwinjira mu kintu batariko barakora. Kazoza FM, be your own boss.